Turamukije kandi mwese mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire umushinga ntahe Hatibu Gaspard Ndayishimiye asanzwe arongoye umugambwe FLP. Turaza kurabira hamwe rero ukubijanye n'ibiriko birahindurwa mu ibwirizwa rigenga amatora, mukamenya yuko iryo bwirizwa ari ryo rizogenga amatora azoba mu mwaka w'2020. Umushinga ntahe Hatibu, sinzi ko mutumva, turabaha ikaze kandi turabaramukije. Ego mushinga ntahe rere turabumva neza cyane kandi natwe turabaramukije. Tukaba turamusa n'abarundi bose bariko baratumviriza aho bari kwisi, kandi tukaba tuyifurije n'umwaka mushasha mwiza. Murakoze neza. Reka rero dutangura ikiganiro cacu aho tuza kurabira hamwe ku vyahinduwe mu ibwirizwa rigenga amatora. Ariko umuntu yobanza akababaza ati mbega umugambi wanyu FLP murongoye uramaze kwemerwa gukora mu Burundi, mbega muriteze kuzoja mu matora yo mu 2020? Okay, urakoze cyane icyo kibazo watubajije. Ubwa mbere jewe Ndayishimiye Hatibu Gaspard, nkuko wahejeje kubivuga, ndongoye umugambwe wa politiki witwa Front pour la Liberté du Peuple, mu majambo make FLP. Ukaba ari umugambwe ukorera ahanini mu gihugu hagati. Hama kibazo abajije bati none umugambwe wanyu wamaze kwemererwa. Kuri ico hariho ibintu byinshi tuza kubivuga ko, kuko uravye mu Burundi ariho nk'ibintu by'amategeko menga yuko twebwe nitomoye neza, kuko muramenya yuko hariho nk'amategeko abiri agenga imigambwe. Rero ku bwacu turiko turitegura kugira umugambwe wemererwe ube agreye, kandi imyiteguro igeze kure. Mugabo ikibazo turashafise ikibazo twibaza twenyene duti none tuzokwisunga irihe tegeko kugira umugambwe wacu ube agreye. Ico ni ikibazo dufise, kandi tuzobaza umushikiranganje w'intwaro yo hagati kugira dusigure neza. Aha nagomba gusa nce mu mayange bimenyesha abarundi yuko naho abantu baguma bavuga ati mu Burundi hari amabwirizwa shingiro abiri, hariho n'itegeko rigenga imigambwe, hariho amategeko abiri. Kuko hari itegeko rya mbere ryahahora bavuga ati barahinduye bashira irindi tegeko mu 2010. Mugabo uravye neza umuntu ushaka kumenya ibyo bakoresha ibyari, kuko ari ibintu byinshi bavuze ko bahinduye bahinyanye muri iryo tegeko rishasha biza kugenga imigambwe. Mugabo ugasanga iyo migambwe nta numwe wisunga iryo tegeko, mugabo ikemererwa yuko ikora, bivuga yuko ikora ikurikije itegeko ryahahora. Rero bavuga ati none ko mbona ko hariho amategeko abiri, none twebwe tuzokwisunga iryahe kugira twemererwe? Kuko ufashe nk'abantu bakurikije itegeko rihari ubu, novuga nk'umugambwe yaranake ko niwe waherutse kuagrewa vuba canke n'iyindi niyo bakoresheje itegeko rihari. Urumva donc rero turi ngaho entre parenthèses, mugabo byose tuko turabiyiga kugira tugende dusabe agrema, no kuvuga yuko integuro ya agrema twigejeje kure. Mu minsi ya vuba abantu bazomenyesha yuko umugambwe wabaye agrema. Hama ikindi wabajije uti kuvyerekeye amatora, twebwe mu mugambwe wacu FLP turiko dukora kugira naho bigenda gute amatora tuzoyajamo. Tugomba tumenyesha abarundi yuko umugambwe FLP amatora tuzoyajamo, uko azobateguwe kose tuzoyajamo. Bayategura nabi tuzoyajamo, bayategura neza tuzoyajamo. Nta kintu na kimwe gushika uno munsi twebwe umugambwe FLP tuvuga yuko kizotubuza ko tuzoja mu matora, turese bayateguye hama yagakorwa mu kinyegero. Mugabo yavuze ati itariki y'amatora niyi, abakeneye kwitoza baze bitoze, natwe tuzojamo. Ego murakoze neza cyane. Kandi ikindi nuko tuzojamo mu nzego zose
z'igihugu kuhera ku kibanza cy'umukuru w'igihugu gushika ku kibanza c'inama mpanuza jamwe abate bo maprovince abanyumba kumi abakuru b'imitumba. Ego, reka rero tuje ku bijanye n'ibyakozwe muri iyo bwirizwa rigenga amatora. Mbega kubona abanyepolitike barahuriye mu Kayanza kugira ngo bagire rwa rupapuro rw'inzira ruzobatwara mu bijanye n'amatora y'ibihumbi 2020, ariko mu gihe baja mu nama y'Igitega kugira ngo barabe ibyohindurwa muri iryo bwirizwa, hakaba haratumiwe bamwe abandi bakaba batatumiwe. Mbega ivyo mwebwe mubiha insiguro iyihe? Insiguro ihari ubwa mbere nuko duhereye kuri iyo nama yabereye mu Kayanza yo gutegura urupapuro rw'inzira rw'amatora, muribuka yuko habayemo amahinyu menshi, nuko si kuvuga yuko n'imigambwe yose yaserukiwe muri iyo nama. Hariho akagwi kamwe gashigikiye umugambwe uri ku butegetsi, nibo bari muri iyo nama kandi nibo bemeje n'ubwo rukaratasi rw'inzira. Bivuga yuko gushika uno munsi urujya rukaratasi rw'inzira ariho abandi abanyapolitike batagwemera, turimo na twebwe nyene muri FPR tugwemera, kuko turazi neza yuko ari urukaratasi rw'inzira, urupapuro rw'inzira rwahuje abantu bake bafise ivyumviro bashigikiye umugambwe uri ku butegetsi. Niho haje hava urwo rukaratasi, urwo rudokima nk'uko babivuga rw'inzira rutegura amatora. Hama uno munsi ukaza kuri loi electorale bashizeho bakoreye Igitega, biraboneka neza bavuga bati bisunze ibyavuye mu rukaratasi, mu rupapuro rw'inzira bakoreye mu Kayanza, nigo baca bisunga mu gukora n'iyintuze ibwirizwa rigiga amatora. Bivuga yuko ariho ishene y'amanyanga bihereye mu Kayanza, none munsi ucobona yuko ari ibintu gishika no munsi bidatomoye. Turese n'ivyo n'ukuntu batumiye abantu, umenga yuko umugambi uri ku butegetsi ariho ukuntu umenga ko utinya gukorana ibintu n'abandi bantu, bakagira systeme bakora ibintu binyegeza. Kuko jewe ndazi yuko hariho imigambwe myinshi kandi yemerewe n'amategeko ngaho i Burundi itashoboye kwitabira muri iyo nama yabereye Igitega, kuko ubwa mbere basohoye ubutumire bw'uko inama iza kuba itariki 3 z'ukwezi kwa mbere. Hama iyo tariki 3 inama ntiyabaye, donke umenga yuko n'abantu baciye bagira camouflage, barinyegeza. Itariki 4 baca bakora inama bahamagaranye kuri telefone, bajya nyene bazi yuko bashigikiye umugambi uri ku butegetsi, niyo baciye baja mu nama itariki 4. Mugabo mu butumire hari handitse yuko inama iza kuba itariki 3. Kuvuga rero urumva yuko hari ibintu byinshi cyane birimo amahinyu, umuntu datahura kubera iki babikoze. Ego, ikindi kibazo dufise ni kibazo kisa nuko kirimo ibibazo bitatu. Ni kibazo kijanye n'ibintu bimwe bimwe bagiye barahindura mu ibwirizwa rigenga amatora. Tuguma tusubiramo ibwirizwa shingiro ibiganiro biheruka twavuze kubijanye n'ibwirizwa shingiro. Hari ibintu bimwe bimwe bagiye barahindura muri iryo bwirizwa rigenga amatora. Aha twavuga nk'ikibazo c'urutonde rw'abigenga, hakaba n'ikibazo cibice byo kugira ngo abigenga bashobore kwitwa yuko batowe nk'abashinga amateka. Hakaba kandi n'ikibazo ikijanye no kusubiriza abo bashinga amateka bigenga mu gihe boba bahuye n'ingorane batagishobora guserukira abanyagihugu, hamwe n'ingwati, n'ikibazo c'ingwati ku bantu bazoshaka kwitoza ku giti cy'umukuru w'igihugu. Reka tubanze tugere ku kibazo ca mbere ikijanye n'urutonde canke liste y'abigenga.
mwavuze mu kanya muti umugambi uri ku butegetsi umenga uratinya, mbega mwibaza yuko kugira ngo babuze yuko abigenga bogira liste canke urutonde canke bakagira umugwi bahuriramwo, mwe mubibona gute, mu bihinsiguriye? Ku bwacu isiguro si yindi, isiguro niyo nyene tuvuga duti umugambi uri ku butegetsi no munsi bakora ibintu batiyemera, donke baratinya ibintu cece cyose, kuko nk'ibi bintu by'abigenga urumva bavuze bati kugira umuntu atugwe aho azoba yitoje nuko aronka 40% y'amajwi aho hantu yitoje, urumva donke ayo majwi n'amajwi menshi. Mugabo akavuga ati umugambwe baharura yuko ya liste izobishikanye 2% canke 5% kugira liste itogwe. Mugabo ugasanga ku muntu mu bigenga batanga bati 40%. Donke ni ibintu bidasigurika neza, sinzi n'ukuntu babipanga, deni kuvuga nti umugambwe uri ku butegetsi hari ukundi kuntu ugenda ugapfunyafunya ibintu hari ico baba bagamije. Jewe directement novuga yuko kuko urumva muri 2015 harabaye abantu baza mu matora nk'abigenga, amizero y'abarundi bahuje iprona hamwe nabo kwagwasa. Rero kijya kintu urumva ngo kuri buno munsi bavuga bati twarahaswe muri 2015 barahaswe, bati rero nyabuna reka dutingire hakiri kare kijya kintu cyabaye muri 2015 ntigisubire kuba. Jewe ku bwandi cyo mbona ico kintu aya mategeko aremereye bashiriye mu bigenga babikuye kuri situation yabaye muri 2015. Rero ubu bavuga ati reka dutinge ijya erere yabaye muri 2015, kandi si erere kuko n'amategeko niyo ko yaravuga kandi yari amategeko meza. Rero uno munsi bo bakashira iby'iwabo donke bishira amananiza ku muntu azovuga ati yuko azoba ari mu bigenga. N'ikindi n'ukuntu bamusubiriza urabona yuko bidatomoye, bidatomoye aho bavuga ati ntihashika igihe agafa canke akademisiona nuko nta wundi aza kumusubira, baca bafata nk'umuntu nyene ari ku mugambwe ufise amajwi menshi niwe baca bamusubiriza. Ivyo byose ni ibintu bobo umugambwe uri ku butegetsi utegura ibintu muri favere y'iwabo. None uno munsi bo biyumvira yuko bashobora kuba ari bo bazogira amajwi menshi ngo basabaguma basubiriza abo bandi, nimba umuntu bazoka ko ngo babatigwe ko basha kumutera ubwoba gahunga bakaca bita ko yademisiyonye bagaca basubizamo biwabo. Donc ibyo bakora byose bakora mu bintu biri muri favere y'iwabo. Rero byo vuga nti bariko barihenda ko ntibazi ibintu biri imbere ukuntu biteguye. Tuje mbega tukiri ngaho nyene tutaraca ku kindi kibazo gikurikira, ntimwumva yuko umengo baba bashaka gusa n'abotuma yuko imigambwe igwira mu gihugu, kuko abantu bigenga bose bashaka kwitoza nk'abashinga amateka bamaze kubona yuko hasabwa ibice 40 kwijana aho bazitoreza. Ntimwumva yuko umenga byoca bituma abo bantu batangura kwiyumvira gushinga iyindi migambwe kugira ngo nabo nyine baze bafatirwe ku bice 2 kwijana mu gihugu cyose? Ibyo byose birashaka gushika kuko abantu bose hari abantu badashaka gukorera mu migambwe, ari babo bigenga. Hakaba n'abandi abigenga bavuga bati twebwe mu mugambwe tubona yuko tudafite ikibanza cyo kwitoza, nawe akavuga ati jewe nshaka kwitoza mugabo mugambwe wiwe wamwangiye akaca yideklara umwigenga. Ibyo byose bavyugaye uciye mu mugambwe bizofata umwanya ungana umwaka imyaka 2 urumva. Mugabo rero ibyo byose uvuga birashoboka ko bica biza ibintu by'akajagari. Bajya abantu bashaka kwigenga batahoze mu migambwe baca bagira ikibazo, bagaca bavuga ati reka duforume umugambwe wacu nk'uko bivuze. Hama n'abajya abandi bantu bazobavuye mu wundi mugambwe babonye yuko bakaronse ikibanza cyo kwitoza, mugabo bagomba kwitoza nk'abigenga, baca bavuga ati mugabo amategeko kubera umwaka imyaka 2 ntibidukundira. Kuko nk'akarorero no munsi amatora ni 2020 no mwaka iryo tegeko rigenga amatora barishizeho ubu umwaka umwe. Mugabo bakavuga ati inyuma y'imyaka 2, iyo myaka 2 ni yaje cyo dusubira inyuma
iryo tegeko ryari kujyaho muri 2018 ryo bacaharura imyaka 2 n'umuntu no musa avuga ati je ngomba kwicoza iyo myaka 2 bamushiriye amatora azocabaye muri 2020 byagize imyaka 2 donc aho nabo nyene ntibagizeho calcule baharure uko bamuhaye umuntu imyaka 2 yajyanye guhera uno munsi tugiye mu 2020 2021 niba bazokwiza imyaka 2 ntazokwicoza rohe ibintu ni byinshi gusa ikibi kuri bo nuko bagiye ahantu bakiyugarana bakagenda bakishira ibintu by'iwabo bazi yuko bakora ibintu bafavoriza bonyine donc ingaruka y'ivyo ni nyinshi ivyo byose uvuze birashoboka haba imigambwe myinshi nyene nk'uko bivuze uko abantu bose baza bati turabarundi turafite droit yo kwitoza rero ko ubona yuko itegeko tukingira bwa twitoze reka dushiruke uwundi mugambo ni ibintu byinshi ushaka guhindura kubera ibyo bintu baguma bakora abo bantu muri CNDD. Ku kibazo c'ingwate y'imiliyoni 50 ku bashaka kwitoza ku giti cy'umukuru w'igihugu, mwebwe ayo mafaranga mubona ari menshi, ni make canke arakwiriye? Ico kibazo je ngiye kukishura ndashaka kushishura kuko ndashaka kuvuga nti hariho ibintu muri iryo tegeko rigengera imigambwe bashizemo twibwe tubishigikiye n'ibindi tudashigikiye. Navuze ibyo tudashigikiye mugabo ku bwacu mu mugambwe FRF tuvuga duti iyo ngwati bashizeho y'imiliyoni 50 nkuko bayivuga ku bwacu twibwe tubona yuko ayo mahera nta kibazo, ahubwo iyo baduhanuza bakaduhamagara ati baduhanuza twavuga ati nimushire miliyoni 5 kugira haboneke inguvu z'abantu baja kwicoza. Twebwe ico kintu ku bwacu turagishigikiye. ADL tuvuga duti miliyoni 51 yo bashira miliyoni 100 kugira haboneke inguvu z'abantu, kuko uno munsi mu Burundi dukeneye force ishaka guhindura ibintu. Donc muri force guhindura ibintu nuko baminimiza de façon yuko haboneka impande zibiri canke zitatu zifise force zikaja guhiganwa. Twebwe ico kintu cya caution mu bwacu vraiment turagishigikiye, ahubwo tuvuga duti bari gushira ni miliyoni 100 kuko turi prêt ubwo mwe ntimuvuga uko kuko mwe muba mufise amafaranga ari ugasanga ayo imigambwe idashobora kuronka n'ibihumbi murantunga ni miliyoni 200 usanga ari ibintu bigoye kugira ngo umugambwe uronka ayo mafaranga uravye ubukene buhari mu gihugu kuri uyu munsi. Ntituvuga yuko tugomba gucoza iyi migambwe, cyo tuvuga duti ifoke haba imigambwe nyayo umugambwe ukomeye, kuko twebwe turazi yuko dufise umugambwe ukomeye wango dukomeye ku mafaranga, dukomeye ku banywanyi kandi tuzi yuko dufise abanywanyi benshi naho tokotiza tuvuga duti umukotiza ayo mahera, ibyo bintu birashoboka. Urumva mugabo cyo duhagaze ko kugira haboneke abakandida bake mu Burundi ni igihugu gifite abantu bake cyane, turiho turu ya 12 miliyoni abiyandikishije nyimba ntihenze n'abantu bashika nyimba ari 4 miliyoni. Donc aba 4 miliyoni habayemo abakandida bashika kuri 10 mbari ukuntu izi 4 miliyoni zishobora kwidiviza zitoremo umuntu umwe azungu kugira azobe president. Icyo rero yuko hazoca habaho devoir kubera abakandida babaye benshi. No kubwacu tuvuga duti mugabo habaye abakandida bake babiri canke batatu 3 miliyoni bashaka kwikosantra izi 4 miliyoni ziyandikishije nabo izo 4 miliyoni tuvuga izo zizotora zose ashaka kuba ntuze taux de participation iri munsi yo 4 miliyoni. Rero habaye abakandida bake urumva hariho possibilité yo kwerekana yuko habaye force de décote kuri ivyo bintu by'amatora. Mugabo nombre ya 5 miliyoni yiyandikishije canke 4 miliyoni amato de participation ikaba nka 3 miliyoni, les candidats bakaba nka 20, wumva bigabuye hazobonekamo amajwanga umuntu azoronga amajwanga muri pourcentage. Cyo gituma tugico kintu turagishigikiye yuko monta ibaho monta ibiti ijaho tuzoyijana ko turazi neza ko tuzoyijanayo. Rero nabaye gushira 5 miliyoni tuzoyijanayo kugira nyene haboneke force. Ariko naho muvuga ko mushigikiye ayo mafaranga, ico giti cy'amafaranga miliyoni 50, ntimwibagire yuko mwebwe mushobora kuyakura no mu banywanyi banyu mu mugambwe.
ariko abantu baja kwitoza cyangwa bazoja kwitoza arabigenga ku giti cy'umukuru w'igihugu ntimumva yuko ari umuzigo ukomeye kugira ngo umuntu umwe rudende yifuza kandi akwije ibisabwa n'amategeko ko byo mugora kugira ngo aronke izo miliyoni 50. Ivyo nivyo mugabo uravye ukuntu bagesiguye bavuga bati ntibashaka yuko haba abakandida publicitaire nuko bagesiguye rero kugira hatoboneka abo bakandida bameze uko ngira umuntu ashaka kwitoza nk'umwende panda ayafise nyene kugira yitoze kugira aronke force ntaje kugira nawe natakazi nawe yoba 15 miliyo urumva n'amahera menshi atari sire yuko aza gutogwa atakaze 15 miliyo ku bintu atari sire ko aza gutogwa amahera menshi ni byiza yuko yoreka no kujayo nawe yoba 15 miliyo nkuko yahora urumva mugabo ikindi kintu je ngiye ngaho muri detail cyo mvuga ni kugira haboneke force uno munsi dufite imigambwe irenga 40 bavuze bati kandidatire zikenewe hasha kuboneka abantu bashika kuri 5 bavuye muri iyo migambwe urumva bashaka kwitoza umwe wese avuga ati je ndaza gutanga 15 miliyo kugira yitoza rero je iyi ni nkantuze nka proposition nshaka kubahereza nyimba bashaka kutunda kubera kugira abacreate force haza cya kintu cyo kugira coalition bakikwanisa bakumvikana nyimara abantu batatu canke batanu bashaka kwitoza bavuga ati we 15 miliyo yawe izane uyu 15 miliyo izane hama bace bashira hamwe bayateranye cyo aronse 50 miliyo hama tushigikire uyu muntu bace bagenda bayatange none si simple mugabo bakasanga bubase force bakacabuka force umuntu acavuga ati je ngiye kwitoza akadanse 15 miliyo uwundi ngiye kwitoza akadanse 15 miliyo rero jewe proposition uko uhura bahagira coalition hamwe wese akazana 10 miliyo abantu batano 50 miliyo affaire termine bakaronka umukandida umwe mugabo umukandida nakaca aba ari umukandida afite force ngira ukarero gato twekuruka nko muri Kongo uri kuntu igihe banoma ntuze muri opposition bashiraho Martin Fayulu Gisekedi na Moise Katumbi bahejeje inama bashize hasi 80 millions de dollars bati turamuhaye Martin Fayulu agende muri campagne donc ivyo 80 millions bashize 70 millions plutôt yara mahera avuga ati jewe Katumbi ngiye kwitoza ndashaka gukoresha aya ntuze Jean Pierre Bemba avuga ati je ngiye kwitoza ndashaka gukoresha aya rero kubera je ntagiye reka ndahereze Martin Fayulu bacayamuhereza 70 millions de dollars agenda yatwaye kubera kino mu Burundi bazototanga 10 millions bw'abaronse 50 millions bagende bashire umukandida umwe naho twebwe tuzoyashiramo nyine ku mukandida w'iwacu ngira biragoye umwe wese ashaka gutwara igihugu Pesa rero je mvuga ni ngorane mugabo ati dushaka ibintu bisiguvu kandi tugashaka yuko dushiraho changement uyo ni mutego bashizeho abasende DFDD n'abandi bakaca baraba ukuntu uwo mutego bawusimba ça c'est simple iyo ni de natanze no munsi bashaka kubyumviriza ni simple ego reka imbere ko tuje kukabazo kanyuma ikindi mwe mwibaza mudashima mu byo byahinduwe muri ibwirizwa canke integuro y'ibwirizwa rigenga amatora mwibaza ko ari giki ikintu cya mbere twebwe tudashima mu ibwirizwa edaerese muri nyene bwirizwa rigenga amatora y'uno munsi ni ikintu kiri no muri constitution ni ikintu kiri no muri accord d'Arusha ari ikintu tuvuga duti na karengano gakomeye cyane bakorera abandi bantu kuko nk'iki kintu bavuga bati ngo pourcentage z'abagore 30% urumva amategeko y'azaza ati habaye liste y'abakandida nuko habaho abagabo babiri n'umugore umwe kubera ko none habonetse umugambwe uvuga uti ufise abagore babiri n'umugabo umwe aho bizogenda gute ucubona yuko hari ukuntu bakumira igitsina gore kuva muri accord d'Arusha uko no munsi hari umuntu ashaka kuvuga ati okay jewe ndafise umugambwe wanje twatse n'umugambwe w'abagore bavuga ati twashize umugambwe w'iwacu turabagabo abagore nawe bafite umugambwe w'iwacu bavuga ati twebwe iwacu dushaka abagore babiri n'umugabo umwe ubwo cyo kintu urabona yuko
hari ikintu gitegereza guhinduka. Abagabo bakangana n'abagore bakaja ku rwego rumwe, nabo bego bakaja ku rwego rumwe cyangwa batagiye ku rwego rumwe. Mugabo akavuga ati utanze abagore babiri agatanga n'umugabo umwe nta problem. Mugabo no munsi boneka yuko abagore bagiye babiri muri liste, umugabo umwe, iyo liste neza gupasa kubera iki? Ico ni ikintu twege muri FRP tuvuga duti ico ni ikintu ca mbere kitegeza kuzohinduka, kuko ni discrimination y'abagore bariko bakora. Urumva ico kintu ni ikintu basize kuva mu makoro darusha kirimo. Nitumva rero ukuntu abagore baguma ari abantu bashigwa inyuma, kandi muri logique abagore n'abantu vraiment kuri twige tuvuga duti nibo abantu bacu de poche. None wewe umushize uramukumiriye kwitoza hamutashe ukacutahira ku mugore wawe, akaba ari we agira yuko yumva à l'aise muhira mugabo ukavuga uti uyu tuce tumuhereza NCRD. Rero twebwe ku bwacu ico kigaduti ni barabe bagihindure, kuko iyo ni systeme iba iri kirakurira igitsina gore, kandi si byiza ko ifo nabo nyine bahabaho egalisation yabo, kuko abashaka ati desire des femmes umugabo umwe bigapasa. Mugabo mu mategeko hariboneka yuko haba ico kintu nshamupasa. Akabazo kanyuma rero nakabazo katajanye n'ibi turiko turaganira, nakabazo kajanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Mbega mwebwe mu mugambwe musanzwe murongoye, ikibazo c'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda mukibona gute? Impanuro mushobora gutanga niyihe? Ubwa mbere twebwe mu mugambwe FRP cyane no kubwande jewe ngize analyse, ikibazo no munsi cyo kuvugwa mu Burundi n'u Rwanda, ije ngo bamenyesha abarundi iyi ni trick irike kogwa nabo bantu bari ku butegetsi no munsi CNDD-FDD. Ni trick nini bariko barakora kugira basamaza abantu. Urumva nta ngwano je ngomba mvugisha ukuri uko ndabibona, nta ngwano CNDD-FDD izogwana no Rwanda. Ivyo bintu bavuga desi no byita ngo ni ikibazo cy'u Burundi, kuko u Burundi si kuvuga yuko ni CNDD-FDD. Ivyo bintu ni ibintu biriko bivugwa na CNDD-FDD, tuvuga yuko ni ibintu babikazira igihugu cyose. Rero je cyo mvuga nta ngwano ishaka kuba hagati ya CNDD-FDD n'igihugu cy'u Rwanda. Apare nuko bariko barasamaza abantu umwanya uhere, bavuga bati bagomba bagwane abantu bishare ngaho bati hagira haba ingwano n'u Rwanda umwaka uhere, amatora baje mu matora abandi bantu basamaye ngo bariko bagomba kuba intambara. Je rero cyo mvuga abarundi babimenye, barabe ukuntu bategura ibyo bitegurira amatora, ntibagume biyumvira ngo hagomba haba intambara ya FDD n'u Rwanda. Nta ntambara ya CNDD-FDD n'u Rwanda izoba, ndenda kugiye nayo izoba vraiment bazombari. Habaye intambara ya CNDD-FDD n'u Rwanda zizoca kweba politiki. Kucyane. Kuko ndazi yuko iyo ntambara ntizoba, umugabo bagomba badusamaze. Rero twebwe muri FRP turazi yuko bagomba basamaza abantu, kandi ari abantu bagomba basamaza uko nyine. Ubwo tubwi ntidusamara muri ivyo, tuzojana nabo mpaka ku munsi w'amatora, hama abantu basamara. Ubwo tubwi muri FRP dushaka gusamaza ico kintu, kandi turabivuze nta ntambara izoba hagati ya CNDD-FDD n'u Rwanda. Umushinga ntahe n'ikindi ngomba akantu gato gusa, ngomba menyesha abantu ukuntu aba CNDD-FDD bariko bakinaje yo gukinisha kumanipula ubwenge bw'abantu. Bo no munsi bavuga bati hariho icuka kibi hagati y'u Rwanda na CNDD-FDD. Oya je sovuga n'u Burundi n'u Rwanda na CNDD-FDD. Uruko Burundi ntabwo ntidushaka kugwana n'u Rwanda jamais. Twebwe Burundi shaka ko tubaka igihugu cyacu tukaronka amahoro, mugabo nta bintu by'intambara dushaka. Burundi mugabo CNDD-FDD nyimba bagomba kugwana n'u Rwanda, iyo ni afere yabo. Rero ico bakora, we umuntu avuga ati bagomba kugwana, mugabo uyo muntu nyene akaza ngaha agasomborosana ngo agomba kugwana, mu nyuma sinzi amato asumira ngo babonye abantu u Rwanda rwashize abasoda benshi ku mupaka, bakaba ari bonyine batangure kwandika amakaratasi amakete bandikira umuhuza ikibazo c'iwacu n'u Rwanda uriko uracirengagiza. None nimba ko bagomba kugwana basomborose, bagomba kugwana bakaca bagenda bakorondera umuntu abanguranye. Niyo ntambara batarayigwana. None yuko ari ibintu bagomba kukina ubwenge bw'abantu.
bimeze nka wa muntu ari umuntu avuga ati arabona umuntu akavuga ati uyu muntu ashaka kumunesha ubwo kubera nta abantu benshi akigira ngo agomba kugwana nawe abantu babanguranye nimugwane bakige mugabo abaje abantu bavuga ati reka tumureke rero bagende bagwane ntaje kugwana nico kintu rero no muri CNDD-FDD iriko irakora urumva yavuze yuko ifite ingorane n'u Rwanda bashaka gukemura mugabo no munsi babonye ko abantu bose babirengagije batangiye kuvuga ati abahuza nyabuna kubera iki mutabarabe ikibazo cy'iwacu n'u Rwanda ariko arongera rero umuntu abanguranye urumva rero kumbona kandi nuko bimeze. Turabashimiye rero umushingantahe Atibu ku kanya mwaduhaye kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ibyahinduwe mu ibwirizwa rizogenga amatora yo mu mwaka w'2020. Yego turabashimiye cyane kandi n'akantu gato gusa nshaka gushira ko tuti turahamagariye abanyapolitike bose bavuga yuko bashaka changement baze imiryango iruguruye tuje hamwe kugira turonke umukandida umwe nabato ari umukandida avuye muri FRP mugabo twebwe turemera yuko cyakotiza tugakontribuwa mu bandi bantu duhuye kugira haboneke umukandida umwe dushire iyo kosyo basabye. Rero ico ni message turungise ku bantu bose bashaka ihinduka kandi bashaka yuko habaho umukandida umwe mugabo batabodese twebwe FRP tuzodayo uko nyene atwebwe FRP. Yego murakoze neza ubutumwa bwanyu burashitse. Inshuti n'abagenzi rero mukurikirana ikiganiro turabashimiye tuzosubira rero ku wundi munsi wa gatandatu nkuko musanzwe mubimenyereye mwari kumwe nanje Irere uri nkuru mugire ibihe byiza.